Hello guys, muraho meze neza. Nanje ndi wa Mungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Lil Vox TV show, aho uno musi tugiye kuyaga kubiriko bivugwa mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho intara ya Uvira ishobora gufatwa umwanya n'umwanya kumvo zuko M23 imaze kugera ku birometero 15 yerekeza Uvira. Ayo makuru na makuru hayaravugwa n'ibinyamakuru bikomakomeye ku isi, niyo uno musi tugiye kubashikiriza. Nongera ndagusaba wowe nimba ukiri mushasha kuno rubuga rwa Lil Vox TV show, no gusaba kugira subscribe, share, like hamwe na comment. Kandi wewe nimba uri muri bamwe batumviriza ibiganiro vyacu gushika giheze, wewe uhomba vyinshi. Reka tushobore kwinjira mu makuru ahaye aravugwa ku mugabane wa Afrika mu karere ka East Africa, aho M23 biriko biravugwa cyane ko umwanya wari wose ishobora gufata intara ya Uvira, aho M23 imaze kugera ku birometero 15. Ni kuvuga ko M23 uyu mwanya tuvugana ko Uvira irabisha amaso, ndetse nongera ndakubwira ko abasirikare bo mu ntara ya Uvira ndetse abasirikare b'igihugu ca leta ariyo Kongo RDC bamwe bariko bahunga baja mu zindi ntara zigiye zitandukanye. Nk'akarorero, abasirikare ba leta batanguye guhunga. Amafoto amwe aberekana bari ku kivuko ku bwato kugira ngo bashobore guhunga, utibagiye abasirikare canke ugwaruka wa Zarendo nako nyene kwatanguye guhunga, aho hashoboye kuboneka ama video n'amafoto agiye atandukanye ku bwato bariko barasaba ko nabo boshobora guhunga bakoresheje ubwato buri ku kivuko cyo mu ntara ya Uvira isanzwe ihana umupaka n'igihugu cy'u Burundi, aho n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi biko biravugwa ko leta y'igihugu cy'u Burundi yafashe ingingo yo gutahukana ingabo zisanzwe ziri mu gihugu ca Kongo kugarukana amahoro kugira ngo zize kurinda igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe bisanzwe bivugwa ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari zisanzwe zibarizwa mu gihugu ca Kongo zagera ku 15,000, aho zari zisanzwe zigabuwe mu mabatayo arenga 5. Aho ni mu gihe ku munsi wa gatanu, aho ibisazo byava mu gihugu ca Kongo birashwe na M23 bikagwa ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, ndetse leta y'igihugu cy'u Burundi yaragize ivyishikirije, yarasohoye itangazo. Leta y'u Burundi imaze gusohora itangazo, M23 nayo nyene yaragize icishikirize. Uwo mwanya nyene yaciye isohora itangazo. Amakuru haye avugwa mu karere ka East Africa no muri Afrika, ndetse ahayavugishwa n'ibinyamakuru bikomakomeye kuva itariki 9, na makuru avuga ko M23 yegereje gufata intara ya Uvira. Uyu mwanya tuvugana, umwanya wari wose Uvira ishobora gufatwa bitagoranye. Ni mu gihe ihejeje gufata agace kegereye umuji wa Uvira gasanzwe kitwa Kiriba. Ako gace bavuga ko kugira ngo ushike mu ntara ya Uvira ari birometero 15 gusa. M23 n'umwanya tuvugana Uvira irabisha amaso umwanya n'umwanya, aho M23 ishobora gufata intara ya Uvira, aho izoba iriko iragendurwa na M23 ishoboye gufatwa. Turashobora kubibashikiriza mu kiganiro kiza kuba gikurikira, ndetse muze kubandanya mubisaba mu makomantere kugira ngo dushobore kubategurira ikiganiro kimeze neza. Reka tubandanye turabira hamwe ibijanye n'amasezerano igihugu ca Kongo cyasinyaniye n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu ca Amerika, aho Trump yari umuhuza, Perezida w'u Burundi nawo yari umurorerezi w'ayo masezerano, aho yashoboye no guhabwa ijambo nawe aragira icashikirije. Nubwo biruko M23 nayo yarashoboye kugira icishikirije ayo masezerano amaze gusinywa. Ni mu gihe M23 yoyo yabandanije ishikiriza ati ayo masezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri, twebwe ntaturaba kumvo zuko twebwe ntituri abanyarwanda. Kuva ayo masezerano asinywe mu ndwi heze, ayo masezerano nta na kimwe yigeze ahindura. Aho ni mu gihe
Perezida Felix Tshisekedi asanzwe ayoboye igihugu ca Kongo, aho yari akoranije inama n'abadepite b'igihugu ca Kongo, nawe yashoboye gushikiriza avuga ati igihugu cy'u Rwanda nticigeze cubahiriza amasezerano twasinye, ariko nubwo biruko M23 yoyo yabandanije kwiyama ko atari bo basinye ayo masezerano. Muri iyo nama yariko iraba, Perezida Felix Tshisekedi ari kumwe n'abadepite biwe yashikirije abanyagihugu b'igihugu ca Kongo ko igihugu cy'u Rwanda kitarigera cubahiriza ayo masezerano, aho yabandanyije ashikiriza ati na n'ubu kuva amasezerano asinywe igihugu cy'u Rwanda ntikirakura ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu ca Kongo, nubwo muri ayo masezerano hatarimwo ibivuga ko M23 nayo nyene itegerezwa kuva ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Ushoboye gusesangura neza ayo masezerano aheruka kuba hagati y'ibihugu bibiri harimo na Amerika igira gatatu, n'amasezerano ubona neza ko yararaje inshinge igihugu ca Amerika hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ubijanye n'urudandazwa rw'amabuye y'agaciro aturuka mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho gushira inguvu ku maraso y'abakongomani abandanya kumeneka mu gihugu ca Kongo. Nubwo biruko Perezida Felix Tshisekedi yabandanije gushikiriza ati nta butunzi bw'igihugu ca Kongo buzigera busangirwa n'ikindi gihugu. Reka dushobore kurabira hamwe ibijanye n'impunzi z'abakongomani zibandanya kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi, aho ku munsi w'ejo hashoboye kwinjira impunzi nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu gihugu ca Kongo hasanzwe habarizwayo intambara ihuza ingabo z'igihugu hamwe na wazalendo bariko baragwana umugwi wa M23, aho M23 yoyo ivuga ati twebwe two tugwanira ugushira no kwizana mu gihugu cacu c'amavuko. Ni mu gihe muri uno mwanya canke ku munsi w'ejo hashoboye kwinjira ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo, aho bashoboye guca ku mupaka wo mu Cibitoki usanzwe uhana urubibe n'igihugu ca Kongo. Ivyo navyo bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje w'u Burundi n'ayandi makungu, aho yashoboye gushikiriza itariki 6 hamwe n'itariki 7, aho hari hashoboye kwinjira impunzi 2325 mu gihugu cy'u Burundi. Kugira uno mwanya ntibarashobora gutangaza ibindi bihumbi by'impunzi bimaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko nongera ndakwibutsa ko mu gihugu cy'u Burundi hasanzwe habarizwayo impunzi nyinshi cyane zikomoka mu gihugu ca Kongo. Aha niho ikiganiro cacu twe twabateguriye kuri Lilvox TV show gishoboye kugarukira, ndetse nongera nshimira uwo ari we wese amaze kugira subscribe kuri no rubuga rwa Lilvox TV show. Nongera ndagusaba wewe utarigera ugira subscribe ko wogira subscribe kuri no rubuga kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari, kandi ibiganiro byacu bishoboye kujako ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro vyacu.